nubaha umubiri wawe kuko nakwizera sana bacafuza izina ryawe kandi aho sabo mubana nabo sibo numva ngo watashe ijoro mu rugo rw'umugabo ndabizi ko ari umuziro ikimbabaza bafashe ingingo mbi cyane wanje kukubabaza wemere ko wari kumwe nanje ukuri wasigura bakugira sindabiza aho ndi numva unyongorera kaje ngo nongera amazi biba ngombwa ko mbyuka ntazi kije imbere nje hanze nifutse ishuka nza numva imbonera kure zivuga izina ryanje ntimucunge ntatoroke nani Ola bakunzi ba Stein TV Worldwide muri gwa rukundo nyene muri bwa bumwe muri bwa bucuti tubandanye gushikirana kuri Stein TV Worldwide mu gukora subscribe like comment share ntwirirwa turabivuze kenshi ndibaza murabizi ni vya bindi nyene twama twabazaniye uno munsi naho twabazaniye level irindi nturivuga aragivugira wene nyene numuririmbyi ubu twita aba upcoming ariko arabikora neza maze ko featuring nyinshi n'abaririmbyi benshi bagiye bakomakomenga mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi banakunzwe cyane turavuga ati ba Bface ba Fabilove hariya ni benshi amaze gukorana nabo indirimbo nyinshi kandi zikagenda zikundwa gomba umwite Mr abavyeyi Mr Ndahari twari kukiye Mr Burundi ubu nahazanye Mr Deborah kakomeze neza meze neza bro ndabona waberewe byo byagusavye nkangahe kugira wambere nkuko kaka man je ni commande impuzo nambara ziva hanze mbo fisa abantu babajama benshi iyo ajabutse nk'ahantu ndamutuma vraiment rero bica bingora kuvuga mu mahera mba nambariye mu marundi ntumenya ati mu marundi namuhaye amafaranga ngano uko yavunje mu ayangana uku imbara amadora imbara mu mashiringi ibintu nk'ibyo vraiment ashika mu mwijana n'ayanduko mwijana n'ayandi uko wambaye bisa bikonsoma ijana n'ayandi yes uri umwe mu baririmbyi turiko turabona bariko barabikora neza cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi kwanza tugupongeze cyane murakoze cyane yes umuririmbyi watanguye kubonekana cyane muri industry ya cy'u Burundi muri industry ya 257 ku ndirimbo mwakoranye na Bface ndirimbo yiswe ibibazo mbega wewe urugendo rwawe rwo gushobora guhura na Bface goba rwakugendeye gute byo byarakoroye cyangwa ibyo byakugendeye gute kugira ushobore guhura n'umuririmbyi akomeye cyane mu Burundi nka Bface guhura nawe ibyansabye ibintu byinshi kubera ko ibikorwa byanje nibyo byivugiye nibyo byatumye nkorana nawe bivuga yuko ari we yakwirondereye cyanke byo byagenze gute niwe yandondeye kuko yarafise projet yo kwegeranya ugwaruka kanaka yo babona yuko bashoboye kuririmba kuko urazi hari benshi baririmba ariko iyo bako narayigize sanga nganiriye nawe nja muri iyo projet ibibazo kuko niyo projet yarayifita ariko arategura niyo projet ariko arategura kugira ashobore kuduza nawe ingabirano nshasha ukibonye telefone ya Bface wiyakiye gute wumvisa gute icyo cyiyumviye mbo ibintu nyene byari biryoshye kuba umaze kugana n'umuntu nk'ujya urazi ko bitoroshe kandi ako muriko muraganira ku bintu byubaka abari ibintu bihimbaye gose kuko byaratumye bivuga binyereka ati kumbe irifo ko umuntu akoresha effort hama imbere ni heza niyo indirimbo wibaza ko yoba yarashimishije Bface kugeza yaho akwiyumvira ko mu bandi ni kapera kenshi nkunda kugira kuko na postinga Facebook nani haro indirimbo yitwa We Never Lose indirimbo yaramukoze ko sinzi uwo mwaririmba na Derbin tipo Bururi ni indirimbo za kare gose ariko yaragiye kuri channel yanje arazumviriza zose uko ziri ko je nibaza ko yazishimye zose cyanke n'umuntu kana kayoba yarabahuje none yiyumviye gute ko Level Mtindo ari umurapera ari umuririmbyi ashoboye mu gihe tuzi ko hariho benshi bakiduga bakiri hasi yabonye gute gushikira kuri ntuze yawe cyanke hariho umuntu kana kayoba yarabahuje mu bisanzwe niwe yagize ama research ama kujya usanga umuntu aciye gutaginga avuga ati mpa nimero yawe ya WhatsApp bisigaye kwa tugana muri WhatsApp kuza kuraba sanga Bface kuko yaranigiye turaganira
byarangiyoheye sana byarangiyoheye acambwira yuko uti ngoma ndagushire muri projet yanje kuko nakwirikiranye ibintu vyawo rero karibu mwari benshi mugera nko kuba upcoming bashika batanu nanye ne yagira nka gatandatu indirimbo ibibazo uri kurandika mumaze kujya muri studio ati muhuza amajwi umaze kumva ko narabonye wabaye nk'umaririmbyi ba gatatu kanuku binjije verse umaze kumva bajya abandi nyene bariko baratondeka wewe wiyumva gute ku mistari wari wanditse kweri ni cyari cyoroshye kuko ntiwaruzi yuko abo mugiye guhora ngo baririmba gute kubera umwe ku giti ciwe twavuye iyo tuba gushika ino Bujumbura twanditse verse ziri small ku giti ciwe rero tugize atoke mu cyo gihe maze kwandika uko umwe ashikariye maze kwandika tugize ntangorane rero ibiti barayishyira ngaho cha turayitabu mucamujya ko mwese mucamusanga mwagihurije ko ego kandi nawe nyene mu bisanzwe byaramuryoheye kuko nkajya ijya project we yari yavuze yuko azodufatira chorus gusa mugabo ukuntu twaririmbye niki ebana cyane byara acagira akakora umuti nyanagiza ati reka nanje ndayeko no kuzuza nga nini ndirimbo cyane yakunzwe kandi tukaba twakubonye waciye mu ntuze nyinshi kugira urinde ushika huru barakubonye twarakumvise muri Voice Music turabona indirimbo zawe zica kuri Bollywood so mwoba mfite ni contract zimeze gute ni iyo ni migwi twavuga kala marebo canke mwoba mfite ni contract zimeze gute Ivo urazi ko ari studio mapaundi n'umuntu wanje umuntu wanje turakorana gose iyo nkene kuririmba canke nkafita nka project ndamurondera tugakorana hama ntuzenya Bollywood nayo nofata ko ari nka kujya kwa DJ Car ko ashobora kwegeranya abaririmbyi akabariha ku giti ciwe indirimbo akacishira kuri channel yiwe kubera niyo project yiwe nyene Bollywood niko bakora n'indirimbo yawe nshasha turabona nihiri imba tutihenze indirimbo Deborah nihiri woba warishwe nkangahe kugira shobore kuyimuha ati ipost kweri iyo ni private ibyo ntashobora kuvuga me gusa yo mutipa ameze neza turakorana neza bro ni hejuru y'umuriyoni ni musi y'umuriyoni ibyo ni private bro private andana over urumva naho nyine ntacyo uzobuputse nta comment nashobora kuvuga uvuga ati ni hejuru cyangwa ni musi wacamenya ari nkanga icyo umuntu nubwo tugihagara ko cyane ariko gusa ku byerekeye ibikorwa twe dukorana nabo ni byinshi gose vraiment hari bikiri nyuma nibindi tuko turakora so tumamaze kubu nk'akaroma amaze kubona ibimaze gukogwa biri kuri channel yiwe kandi ntikibuza yuko nanje nkora ibyiwanje nkabishyira kuri channel yanje nkuko mubibona ni indirimbo twigeze kubona mwakoranye na Fabilove kandi muri kumwe n'abajani Queen ba Olga n'abandi baririmbye bakomakomeye hoho boba washitse hari ahantu gute byo byagenze gute indiyo baragutumye ko hoho wararishwe canke wagiye nko kugira ushobore kugaragaza impano yawe umenyekane nk'abandi nararishwe na Bollywood nkuko nabo nyene barondewe bajya bashani Queen Fabilove Vijiwawa hamwe na Olga urazi ko ni general mu upcoming muri bo nari umuntu mute kuko bajya bose basanzwe bazwi kandi urumva n'abantu nakuze mbona ibyarakororoheye mu gihe bari kumwe n'abantu basanzwe bubashwe cyane nawe ukiri muto gose byaranyoroheye gose kuko nari maze kugira experience kubera ubu nta muntu w'umuririmbyi nogenda kuririmbana nawe byotuma ngira ikintu zenya cyo government ntawe kuko ubu naramenyereye kuba ndi kumwe n'abastar ndabimenyereye cyane nuwahe wundi muririmbyi wipfuza kuririmbana nawe ngaha mu gihugu ni benshi gose ariko kuri ubu ndiko ndagerageza gukora ku giti cyanje banze ngiraho noshika kuko bavuga ati imbere yuko uzo kwifuza gukorana n'abandi banze wewe werekana ibyo twavuze ku ndirimbo yawe Deborah twavuze ko uri umuririmbyi mugahari y'abatakuzi agapera gato ku ndirimbo yawe nshasha ushobore kwimenyekanisha mu batakuzi bamenye ko uri n'umuririmbyi nubaha umubiri wawe kuko nakwizera sana bacafuza izina ryawe kandi hose abo mubana
nabo sibo numva ngo watashe ijoro mu rugo rw'umugabo ndabizi ko ari umuziro ikimbabaza bafashe ingingo mbi cyane iwanje kukubabaza wemere ko wari kumwe nanje ukuri wasigura bakubwira sindabizi aho ndi numva unyongorera kaje ngo nongera amazi biba ngombwa ko mbyuka ntazi kije imbere nje hanze nifutse ishuka nza numva imbonera kure zivuga izina ryanje ntimucunge ntatoroke nibyo cyanke ni kuririmba gusa ni true story cyanke iyo ni true story yashikiye umuntu w'umujama me gusa uko urabizi ikintu uhawe kivuga uracagura muga majamba mwamwe yabaye menshi amanoso menshi niyo ni true story ya urabizi ukunze umukobwa ashobora gukunda umukobwa ugasanga iwabo ntibana kwipfuza ya ugasanga mbere iwabo baguma bakururikira abapolisi iki niki ibintu nk'ibyo rero uwo mujama byaramushikiye rero nanje nubwo ntavuze amazina yabo ariko umukobwa ntiyitwa Deborah wakihindurira indirimbo aho wipfuza kishika ubona gute inzira ikiragenda neza cyanke bimeze gute ku ndirimbo yawe ya Deborah ya ndirimbo yanje ya Deborah deja yaheze imisi ibiri ariko sindacika intege kuko ndizeye yuko izoshika kure kuko ya channel iriko beshi bari bayimenyereye ku bintu by'amafilme comedy ubu niho iri kiramenyereza ku bintu by'umuziki rero tubanza kububaka bamenyere yuko n'umuziki uriko kandi n'ibindi bikorwa biri inyuma biriko biraza twayaze byinshi twaze kuri byinshi twavuze ku bijyanye n'umuziki wawe nawe twashaka kubwira akajambo kamwe nk'agasoni karugi ku bafana bawe b'umuziki ni igiki bobandanya bagukorera kugira nawe ubandanye utera imbere ubandanye ukora n'ibikorwa byiza bibanezera ya je no kuri cyo no basaba bagende kuri channel yanje bagire subscribe barabi bikorwa bumva ukuntu nakoze babishimye bagire commentaire kuko biratuma umuntu agira ingufu hama bagende no kuri channel ya Bullwood bagire subscribe bongire barabe indirimbo yanje shasha ya Deborah ni indirimbo nziza yanditswe neza sana amashusho meza vraiment kandi tuko turanategura n'ibindi bikorwa hama nkababwira yuko ndabakunda sana Level Mtindo aravuze ati mugende kuri channel yiwe mufashe gukora subscribe ni Level Mtindo nyene hama mongere mugende kuri Bullwood msonde subscribe mshire ko comment ku ndirimbo yiwe nshasha ni hiri kuri channel ya Bullwood Bega Bullwood yo bisigura iki twumva umenga nundi rurimi ni Icyongereza cyo bari nk'Icyongereza yo bisigura Bull ni Burundi ama Wood naho urumva ko ari ikindi giterme benshi barakunda kubikoresha bagikoreshwa nyene nta siguro bakoresha nyene kirafise siguro yaco ku bintu byerekeye bya entertainment ya mbwa muri no mwanya siguro bisaba detail ndende kubera ni Burundi umva ni Burundi ikwirikirana ibintu bya Singabire just like music movie comedy n'ibyo nyene n'ibindi byinshi mwe na Level Mtindo kuri micro ya Listen promoter behind the camera ni Promise cameraman nibandanye mudushikira tubandanye natwe dutera imbere turabakunda cyane